kubyo nakoze baravuga ati uyu muntu ameze neza tuce tubandanya collaboration canatangura baranyereka formule uko bikorwa nanje canatangura kwa applica nubwo vyari bigoye abantu razi baca batangura ngo ivyo nawe bizogushikana nawe bizogwa muganda bandanya nize ishapo zitatu mugabo bisigaye nasigaye ndagira ama recherche kugira no munsi nguma ngira ama recherche guma mubaha ibintu biryoshe iyi radio ni yakera cyane kandi no kongera nkasaba ko boyijukira kuza barashigikira umuntu wese bataravye idini bataravye ubwoko mugabo akamenya ati umuntu azana iterambere kuko je ncambara kauka ni kuvaye siniyumvira yuko nzogira uwo nokoresha nibuka igihe ku ishuri banyirukana ngo sinambaye ibirato bifuka hose niga 10e urumva narimbayeho nabi naraturamanga ati ibiki ubuzima bugoye uco vyumva kariyeri y'umuntu ibigoye wewe aho uri hose gumushira mu nyuzo makano gatuma abantu batwenga niko meze niyo mico yanje ku batabizi bariko barabimenya je ndabizi ego rero bimaze kugenda uko umuntu iyo batashigikira cyangwa iyo ntagira ingabire urumva simba ngeze no musi kuko no musi ndashobora gutanga ikori muri meri urumva ko mfise ico ndiko ndakora ariko kera ivyo ntivyakunda ariko kubera ingabire urumva banshigikira no ukora ibintu byinshi ugasanga nuguruye kampuni nini nkafasha urundi gwaruka numva mu Burundi bavuga umuziki w'Uburundi nugera kure ntushobora kugera kure kubera hari ibintu tukiri inyuma ego kuko hategerezwa kuba ikirundi cacu ntikijabuka imbibi ngo kivugwe inyuma rero hategerezwa kuboneka ikintu catira abantu bari inyuma iryangabire yanje iri mu bintu aho noshika hose uti rero wewe ntiyovuga igifaransa uwari we wese ego umuntu atobibona n'impumyi gusa nuko rero ryavuzwe riratashe hano muri studio Edouard Ntawumvukiye mukunze gutazira Radio Santos kuri micro sinamba nirorera umutumire yamaze gushika uwo batazira Nyamate niwe turi kumwe muri studio nsamirizi Indundi Culture wana Nyamate ndakuramukije ndagwa ikaze n'amahoro nanje ndashima meze neza namwe ndabaramukije imyaka myinshi ego abantu benshi bakuzi ku izina rya Nyamate amazina yawe y'ukuri ndazikuri umukristo amazina yawe y'ukuri nayahe je amazina yanje ntarabo mukristo nitwa Nyamate Jean kuva nkiri muto ariko ngiye kubatizwa abapatiri bavuze ati iryo zina Nyamate rireke nca ndarikubura ko nca nitwa Nzambimana Janvier uti utarabo mukristo bakwita Nyamate ntaraja mu rusengero ego padiri atarakurambika ko ibiganza ego ngo agushire ko yamazi ahezagiye gusa bansize ko makeye agana hari makeye yarirukanye amashetani cyo gituma ubona ibyo ukora vyama bikundwa n'abarigena bari ego cyane ariko muri kubu ukoresha izina Nyamate kubera ko ukoresha izina wise kumba ari izina ry'abapagani kandi nkaba mbona ari izina abantu benshi bakunda kubera ko muri koresha oya abapatiri nibo bavuze ati iryo zina wapi mugabo je iryo ni izina nahawe na sokuru wanje yitwa Nyamate izina warahawe na sokuru wawe ego kandi mukuru impa yarangabiye kubera nije urumva samuragwa ndi samuragwa mu buzukuru bebashe yakugabiye iki ingurube impeni nta yampaye impeni vyarazibiri ampa ni kivi cyo kurima yaguhaye impeni amaze kukugabira we nawe ubu umaze kugabira abandi gushika kuri no saha kugabira abandi cyangwa uri satuntu twanje oya ndacara umujene sindagabana uti rero abiteguriye kugabana bitegure ego ariko urababwira bitegure baravyumva uturacyara umusore ego ndi umusore abo biteguye kuzogabana nabari mu gw'igitsina gabo nabari mu gw'igitsina gore uriko urabwira ubwa mbere atangura igitsina gore wa murimbye uti kila mtu na demo wake Mr Nice ari muri Tanzania ego nuko Nyamate bari kwarakumva komedi yawe ibigeze he je ndashima kuko ndakwibuka De Santos igihe kera tuciruka mu by'imiziki tutaramenyekana mu muziki je ndazitwara yaga cyane mugabo sinitwa Nyamate ariko
ubuzima bugenda buhindagurika ndaraba ati mu Burundi nzomenyekana gute canke abantu bazonkunda gute ko mbona hari abari hejuru yacu abaririmbyi bo hejuru tugiye kubavugisha twinjiye muri studio bakadusohora mugabo nanje ndi umuntu nkunda kuba uwa mbere mfise indoto nkaziya z'abagwa gasore bandadaye ati iki kintu ndagitangure niho naciye mvuga ati uko bikunda kose ngoma ntangure ibi bintu byo gutambisha amashapo ndatangura ndabona bigiye neza mvuze ati ndakomeza tubandanya dushiramwo ivy'umuriro kandi turashimira Imana aho bigeze kuko byaradukuye mu gasuzuguro bidushira ahandi nubwo agasuzuguro ku mwana w'umuntu ntigahera ariko gusa gikuru nishimira nuko navuye muri Kaukani Kuvaye Kaukani Kuvaye no kuvuga ukaryama mwijuru ukayimesura mu gatondo ugasanga nyuma ukaca wambara ego cyangwa ukazinduka mu gatondo kwitanganyika ukamesa ukaca wanikira kajya kazuba nawe ukabura uratamba cyangwa ubura utundi tuntu kwitanganyika bakavuga ati uyu musazi ego abisi niko bameze ntibabura ibyo bavuga bivanye n'ubuzima bubi twari tubayeho byatumye tutabandanya amashuri mugabo turashimira ingabire dufise Imana yaduhaye kugera ino saha ibintu bimeze neza nubwo atari cyane mugabo kubera ntituraronka abadutera impunga nitwaronka abadutera impunga bizoba vyiza cyane ariko turashima wajya rimwe mugabo ushobora kujya gatatu urashimira Imana hamukanwa amazi ya kijambere ugatura umubumba ko ibintu by'amateka ukamwa amazi yo mwicupa atari yo mwibombo urabona nka twe twakuze muri generation y'intambara twaranywa ibiziba mugabo turashimira Imana natanganyika mu karunwa ariko urabona n'iterambere ridasanzwe amazi ahinguye ku binga bwa none si byoroshye nyamati wewe uri umuhinga mu gutambisha inkofero 3-4 bijye bintu wavyigiye hehe ni gushika ku nkofera 8 mugabo ubu ngiye gushira ko zibe 10 utambisha inkofero 10 zimwe zigishinwa ngoma ntambisha ishapo 10 itariki 29 z'ukwa gatatu yego ndafise anniversaire kubera nzo bamaze imyaka 10 ntambisha amashapo imyaka 10 utambisha amashapo ego rero nzoca nshira ko ishapo 10 kandi nawe ndatumiye na radio abazohashobora bahashike Indundi TV bavyumvise bazohashika nubwo umuntu yobagurira akantu gatoyi mugabo bahashike kugira barabe ukuntu ngira development y'ishapo 10 ugutambisha inkofero 10 ego ariko rero ahantu icyo nshaka kumenya bijya bintu wavyigiye hehe ahantu wavyigiye ni hehe biragoye ubwa mbere umuntu ibintu burya umwana ari karakina mu nda kini ibyo azokora ku isi ego none ko bishika ugasanga umuntu aramaze kuvuka amaze gukura akaba agahinduka igisuma aba yabikiniye mu nda kwanje no mu nda yariba usanga yariba none nk'ubu jewe ko numumenyesha amakuru ngiri mu nda ya mama narabikira ko zo aho baravuga amakuru usanga mama wawe yagumatera inkuru nyinshi igihe yari akwibungenza ugasanga agumatera inkuru abantu baryoherwa bakavuga ati uyu mumama vraiment kuba yibungenze si bose reka nzomubaza jewe ndi Tom uramubaza bandanya rero nakubwiye ngo mangira ama recherche menshi jewe gutangura kuvyiga novuga ati ndakunze kwandika ati ibintu ni Imana rero natanguye urabona ibintu jewe nakuze nonotse kujya ubona nivunagura ngira nte byose je nta sport nkora urumva ni ngabire yego rero ndibuka ko nigeze kuja kuramutsa umuntu grand frère wo mu miryango i Tanzania ngiye kumuramutsa hano bitwa mu nkambi Nyarugusu ego rero ndashika urazi nari umusani nari mfise indirimbo nari maze gusohora mugabo hacaba umunsi mukuru kubera mbanze igiswahili haza abantu baje gutamba bazanywe na UNHCR rero mbona barabizi kubera nzi igiswahili ndabegera ndabarondera turagira ama recherche nabo nyene barambona ko byo nakoze baravuga ati uyu muntu ameze neza tuce tubandanya collaboration canatangura baranyereka formule uko bikogwa nanje canatangura kwa applica nubwo vyari bigoye abantu razi baca batangura kuvuga ngo ivyo nawe bizogushikana nawe bizogwa muganda bandanya nize ishapo 3 mugabo bisigaye nasigaye ndagira ama recherche kugira nuno munsi nguma ngira ama recherche
umaze kwigisha po zitatu ukinisha zitatu umaze gushira ko zitanu zibaye 8 vuba uzoshira ko zibiri mbeche zibe 10 ariko urumva amaze imyaka 10 sindaronka no mupatro numwe azana amafaranga kugira ngo kuko birakenera amafaranga kugira ngo ibintu biryohe dushikane burya mpora numva mu Burundi bavuga umuziki w'u Burundi nugera kure ntushobora kugera kure kubera hari ibintu tukiri inyuma ego kuko hategerezwa kuba ikirundi cacu ntikijabuka imbibi ngo kivugwe inyuma rero hategerezwa kuboneka ikintu catira abantu bari inyuma iryangabire yanje iri mu bintu aho noshika hose uti rero wewe ntiyovuga igifaransa uwari we wese ego umuntu atobibona n'impumyi gusa ego wowe uti gushika kuri no saa nturaronka umupatron nturaronka umuntu gufata mu mugongo oya ariko indundi culture urako yatanguye gufata ya mbere yafashe ya mbere gusa ndaronka banshigikira urabona nk'ubundi ko ndimvira ingoma nje kugira repetition nkaca nimvira ati saa sita sinjya manza kuja gupagasa umva hakora mu nda ariko mfise uwo muntu antera intege arashobora kuvuga ati genda muri repetition ndaza kugufungurira urumva abandi ko bafite ama management urumva ntuzokora nka wewe hanyuma umuntu andondera mu kuja guperforminga ashobora guhurira na fisi inzara acame ntica ntikize kubera n'ukuntu ntubikora nkuko wategereza kubikora kubera ubushonje acama make nanje nkaca ndaba ndayahebe ucumenga singifisa agaciro ariko gusa gikuru dushima isorosoro rigwira iyo rija ndashimira Imana muri ivyo nakoze ndamaze kuronka amahirwe ndurira indege ndaharugwa mu bantu bamaze kwituma mu ndege urumva niteka muri liste hanyuma ndafise hajya mu Ruziba saro ibintu n'Imana nsanzwe nyene mfise urundi gwaruka rwagwahejeje amashuri umuntu agatanga akazi kugira ngo turonke igihumbi muri iyo saro bakora mu masaro bakora ibintu bitandukanye oya mfise saro imwe abagabo gusa nawe uraza promotion ndashaka kugwa promotion bakakumwa kubera igipara ntikigoye urumva jewe ngahano uri mu buhinga bw'ivyuma dushobora kuza urumva zo buduhaye promotion umuntu atanga ico afise nuriko adufata amasanamu nawe nyene urumva ukunda undi TV nta kibazo nawe afise n'ubwanwa tukabuconga naje sanzwe nzi kumwa nije no bimwera mbere ego sivyoroshe none kubakurikirana Indundi TV wowe merera iki jewe kubakurikirana Indundi TV tureke bari kwakumva hano kunsamiriza abakurikirana Indundi TV icambere no basaba banshigikire mu masengesho no mu buryo hama nanje kuko haje igiti kivomewe itanga ivyamwa vyiza jewe barabizi no guhuma nico civugo byanse ko duhuma tuca tuvugutana muravugutana kuvugutana uravyumva ico n'ikirundi cuvuguta rero ico nizeye coco jewe nipfuza ko nyamata nzoshika muri Go Talent akasigaje babatama haduga hamanuka hanyerera hashaya hanyika hasaduka dutegerezwa ibintu n'Imana kandi nkaba nipfuza yuko Ruziba yacu aho tubaye turonka abandi urundi gwaruka baba mu muziki nabo nyene batera imbere kuko hariyo ingabire nyinshi ajya mu Ruziba nyinshi yaba rapper hariho abaririmba R&B turafise abantu benshi hajya bari hajya mu Ruziba kandi babikora neza kandi nkanashimira cyane Majambere Majambere n'umuntu yorganiza inkino hajya ariko urabona ko aravuga ati reka nze ndashiramo n'abandi bahinga nk'abakomedi nkawe ati abanyempano batandukanye hama urabona ko biba biryoshe Indundi Culture urabona ko yaciye imbona ikavuga ati uyu muntu Mutama ndazi wari wahishikiye uravuga ati uyu muntu mbonye aje yikoreye inkono yakumuriro ijya nkono ni y'abarundi urumva no guteza imbere imico y'ikirundi birakenewe ariko tuca dushira kwa kabigi agatuma vya bindi babona mu bashinwa vya bindi babona muri Go Talent babibone ngaha mu gihugu urumva turagira ama recherche rero abakurikirana
isamirizi bakomeze gukurikirana isamirizi ku mbuga zose, kuko ndazi ko guma mubaha ibintu biryoshe. Iyi radiyo ni iya kera cyane, kandi nokongera nkasaba ko boyijukira kuza barashigikira umuntu wese bataravye idini, bataravye ubwoko, mugabo bakamenya ati umuntu azana iterambere. Kuko je ncambara kauka ni kuvaye siniyumvira yuko nzogira uwo nokoresha. Nibuka igihe ku ishuri banyirukana ngo sinambaye ibirato bifuka hose, niga 10e. Urumva narimbayeho nabi, naraturamanga ati ibiki ubuzima bugoye, uco vyumva kariyeri y'umuntu ibigoye. Wewe aho uri hose gumushira mu nyuzo mu kantu gatuma abantu batwenga. Niko meze imico yanje. Ku batabizi bariko barabimenya, je ndabizi. Ego rero bimaze kugenda uko, umuntu iyo batashigikira cyangwa iyo ntagira ingabire, urumva simba ngeze uno musi, kuko uno musi ndashobora gutanga ikori muri meri. Urumva ko mfise ico ndiko ndakora. Ariko kera ivyo ntivyakunda. Ariko kubera ingabire, urumva banshigikira no kora ibintu byinshi, ugasanga nuguruye kampuni nini, nkafasha urundi gwaruka. Uza waratanguye? Naratanguye, mugabo urumva mfise abakozi babiri, ndagomba gukoresha 5 10, ndagomba gukoresha n'igihumbi. Mugabo bizova mu kunshigikira. Hari abantu benshi bakunda kuvuga Nyamate urumva ariko aratamba caronka umwanya agatangura gusaba amahera. Ndayasaba kuko ndayakeneye, n'ubu noronka ubuyamba ndaryoherwa. Kandi ntutangare mu mwanya mpava ndagucoresha, n'ubwo wowe urumenyesha amakuru akubwira ati nipe mi hapo ijana bayige bana igihumbi, urumva ni menshi. Oya ntugira ikibazo, niba waje utanyoye amazi ya kijambere hano kunsamiriza ariho raza ko yanwe wumva amazi kunsamiriza. Ntanguye gushima. Ariko ico nkeneye Mutama, nawe uko wabibonye nuko mwodushigikira. Nuko twabashigikira, kubashigikira twatanguye. None hari abantu bariko bagukurikirana hano kunsamiriza Indundi Culture, n'abandi bariko bagukurikirana ku Ndundi TV, bumvise yuko utambisha inkofero, utambisha inkono ziri ku muriro, barifuza kubona uri kutambisha izo nkofero ku Ndundi, abona ku Ndundi TV. Barifuza kubona uri kutambisha za nkono ziri kurubeye, ziri ku mucano. Be basha bazobibona ryari? Nta kibazo, byose turabipanga, je nzoza ku bwanyu no kubwa abafana banje, muga babibone. Erega hariho kuri no se hariho batoma. Bavuga bati uyo Nyamate batubiye ko atambisha inkofero, ko atavyo tubona ko baguma bayaga. Uyo Nyamate babuze yuko atambisha inkono z'ikirundi ziri ko zaka ku muriro, ko atavyo tubona. Barindire gato rero. Ni barindire. Je ndibaza yuko yaba isamirizi, yaba na TV Indundi, jenda ndazi barigeze ko bankoresha ibiganiro mu ntango. Mugabo urumva nti muri no misi naho barakeneye ikindi gishushe, nze na ya nkono ucibona. Sakavya ujya no mubindi hajya ugwavya n'umubindi biratandukanye. Ugwavya barutekamwe, umubindi bawushiramwe amazi n'umukarabo. Umukarabo harabawita umukarabo, abawita umukatwa, intara n'intarago. Harabawita umukatwa, umukarabo mu bindi. Ujya mukarabo nawe ukuye bahora bawushiramwe amazi muhira, ndawubiba. Baza babona kubera nta buryo mfise bwo kuwugura. Baza babona ndawikoreye uri mu muriro, naziye numva ati wabonye umukarabo wanje, ngo nanje ncorere. Kubera babonye rujya rubeya. Bavuze ati nawe wagiye kuwucisha amafaranga. Ariko urumva biba biryoshe, nico gituma nguma niyumvira. Rero ico nosaba, yego, Indundi TV Lovenef bazohasimbire kugira babone ibintu byinshi, kuko hazoba defile ufise iki za nkofero utabishe za nkofero ya mibiri. Urumva ngo mameni amabanga y'akazi. Nzogira defile iyo kuva ku Mugere gushika kuri Elisha aho tuzokorera. Hanyuma ngire, kuko zizoba defile zibiri, ngire defile iyo kuva kuri Olympique gushika kuri Elisha. Kumvo ziki mumva zo kugira publicity. Nzogenda ndacaho hantu ndashobora gutamba, ari umuntu ataje muri show mugabo
azobona ati hari umuntu agiye gukora ibi sawa sawa canke akaba yibagiye umunsi muga akaca avuga ati reka nkwirikire urumva ni anniversaire yaba ari ibintu bikunda yo ndonka uburyo bukwiye nari gushira muri stade kugira ngo umuntu wese aze kuraba ku buntu ariko kubera mikoro make ndashimira Blaise wa Elisha aronka afisa akaba hajya kuri sale ya Elisha yemeye kwitanga kama none ukiri ngaho ukwinjira ni ku buntu canke hariho akantu bazoraba kugira ngo batange ukwinjira ndacarindiriye sponsor ninaronka sponsor abantu bazoca binjira ku buntu ni wayibura ninayibura tuzogerageza tugabanye muga abantu babe certifié mugabo ndafise abantu bashika 100 nzoha ubutumire bazinjira ku buntu abijana mugabo bazoba bafise nawe ico bibangikanije kuko ni woza kuraba ibintu vyagusa ubure nico ushira mu ya envelope urumva ni ibintu ndafise abo shimira novuga ataba ntiboriha ndafise umuntu asanzwe amfasha cyane bitwa Lirigi avi Muyinga hari Kamara urumva nawe sinoza ngo ndamurihisha nawe ari gihe arashigikira birumvikana ndafise uyu mupapa asanzwe arongoye Holy Travels ayo umuntu atwara ugwaruka Dubai urumva nawe ntiyoza ndamurihisha kandi nawe we ntiwoza ndakurihisha urumva ndafise umupapa kuri Pilipili imuyinga omera Pilipili nawe ntiyoza ngo ndamurihisha muri gira amahoro munda iyo Pilipili ahora yikurungikira ego ubwo nizabikononera ijwi yawe oya canke citumukara nyene kuri senuka oya biba biryoshe vraiment hama nk'ubu ndafise mutama Christian Xavier yaramfashije nawe ntiyoza ngo arihe uyu Bucuti ya Sene Bucuti nawe ntiyoza ngo nce urumva hari abantu benshi baba bafise ico bagiye bashigikira kandi ni no munsi wo gushimira umuvyeyi yandeze ndi mu bihe bibi yafashije kugira ngo shike kuri ibi bintu sawa sawa rero noronka bashigikira urumva bica biryoha none bon bizotangura isaha zingahe nagomba muri kino kuko mu kanya duhava tugera turangiza ikiyago kubijanye n'iyo anniversaire yawe bizotangura isaha zingahe birangira isaha zingahe mu ijambo rimwe tuzotangura igihe cy'isaha 11 mugabo defile nzoyitangura kare kandi nkoresha amasaha hanyuma kurangira tuzorangiza saa 4 mugabo umuntu urazi mu kirori mu giteramo umuntu debi umwe wese agira umwanya afise reka dufate kuri iyo defile muzotangura defile tuzotangura igihe cy'isaha 8 umuntu azoba bihagarariye ni Majambere iyo defile nagomba kugira ngo abari mu Ndundi TV baronka umuco kwiye iyo defile muzoyigira mutambisha za nkofero muzoyigira mukoresha wa mubindi uriko waka kumuriro canke ibi byose muzovyerekana rero kumamaze gushika muri ya sala defile tuzoyigira tuje twikoreye wa mubindi hanyuma tuze yego dushitse hajya ku isoko turashobora kumanza gutora umubindi tukabereka gatoyi mukabasosereza tukabasosereza kugira ngo tugire tubatire kuko bahonjeje hajya ngo umuhonje wa cyane ntasuma oya simponza cyane uwo basosereza ni kubasosereza hanyuma tuze dusige bariko barapanga intebe twogire dutangure kuri Olympique batugaruke hanyuma cyo twinjira dutangura ibirori ego twizere yuko bizogenda neza bizoba biryoshe kandi nzogaruka ngaha gushima inyuma yavyo kandi nongera nsaba n'ikindi kiganiro nzoze kubivuga neza kuko turiko turabipanga team oya ngaha no guca ku mayange kumbure mu biganiro byacu by'ubutaha tuzosubira tugutumire kugira ngo ubwire abumviriza Indundi Culture ubwira abumviriza abakurikirana Indundi TV aho ibikorwa biriko bizoba bigeze ego kandi ikindi naco ni no munsi bazoyumviriza indirimbo zanje nshasha cyangwa z'umuzakera indirimbo zanje nshasha nakoreye muri studio y'umugenzi bitwa 1x
rero izo ndirimbo arafise studio mu Ruziba, hariho studio ego iri mu Ruziba, ego studio ya 1X bitwa Gabide Records, tunazinya ndirimbo iz'umugwi yazikoreye. none iyo studio nibwo bwa mbere ndayumvise imyaka mbayeho ije vuba. Kandi ni umuntu yahoze ari umuririmbyi kandi n'ubu aracyari umuririmbyi, arafise album ariko arakora bitwa ndayibagiye utegetse kuyibagira niba bayitwa Hodi ariko adodora he reka aradodora muri Buja Flavor kugira ngo bamwumve, urazi promotion bamwumve, abayifise mu maboko bamwugururire, abafise imfunguruzo bugurure yinjire. Oya kugira ngo icyo nakubwira cyo kugira ngo yinjireyo umuntu wese afise urufunguruzo, none niba atazi ngena guhuguruza sawa, ndumva aho nzomubwira muvugane umufashe ukuntu rega arashobora kubajugumira. Yego kuko dufise uno mwaka dukeneye mu Ruziba haboneke umuririmbyi 2 canke 3. Kuko nimba twebwe twararose amahirwe yo gushika nubwo vyatugoye ife yuko dushigikira abari nyuma, ariko kiri ngaho ngo ukeneye mu Ruziba haboneke umuririmbyi 1 2 3 4 5. Yego kandi nawe ndabi utegeza kubibamo. None kumenga hariho abandi baririmba bashira mu mubati mu mazu, tugiye guhimiriza kuko niba habona mukuru wabo abigezeho bazokwiyumvira gukora. Ubwo bazova bafatiye ya mbere nkuko barigena bari bafashe ya mbere bakaba bashitse kuri no saha bamaze kumenyekana, bazobikora kuko nabo nyene barabinyotewe, kuko turafise abantu benshi canke babikora kubwagakuku. Ababikora kubwagakuku bose sabageni, abagakuku bazosigara. Abageni bagende sawa. Rero mu baririmbyi bari mu Ruziba nyimba hari habageni bazoshika, nimba hari hagakuku bazoguma aragakuku. Mu baririmbyi bari mu Ruziba jewe no kubwira nzi n'uwitwa Mujini Man, hari abandi wondusha. Hariho Mujini Man, hakabaho Olavest, hakabaho Funny Way, hariho n'iyindi kundi bitwa Ninja Star, hakabaho 1X, hakabaho Ken J, hakabaho Trace B mu bantu baririmbye kera, hakabaho Proskey. Urumva bariyo abo urabona bose ko badondaga. Hariho Richman. None izo baririmba bazishirahe bazibikahe? Izo baririmba aho bazishira ku mbuga, rega ibintu byarahinduye isura. Mugabo no hanura abaririmbyi biki gihe bacaruka barisinga cyane, imbuga zirakenewe. Ukiri ngabwana nani urabona Nyamate ukiri ngaho turashika kure, imbuga zirabereye abantu bamaze kumenyekana. Zibereye abamaze kumenya, abataramenyekana baba bakwiye ya mico ya kera twabazanira indirimbo ku masede. Je ndibuka ko nakuzaniye indirimbo mvuye mu Rumonge n'ikinga tukiri muri kiriti kandi kiriya gihe umuziki wari ukomeza natari nko urumva. Mugabo ubu umuntu aratwara agaterekako kuri YouTube akacararama akandika 8 none ninda zi YouTube ya aho urababwiye niba bumva bumve. Jesse ndiko ndibeshera nivyo ndamaze kuzunguruka Burundi bwose, kandi jewe ntari kuri YouTube ntari kuri Facebook yiwanje hagiye ko amajeme menshi ni 10. Urumva, ariko mu Kiswahili bavuga ati mchimba kaburi hachoki kabla hajapata mwana ndani. Sawa. Ero imbuga naje ndazikeneye muganzo zijako hageze. None uterera indirimbo yawe ku rubuga utatunze na telefone, umanza kuyitira telefone yawe igumifa iba ku mufundi, biragoye wewe tukiri ngaho ntidushike kure. Icyo nakubwira mu Ruziba abaririmbyi baho nzi numwe atarenga ntarenguke nuyo wa studio yitwa 1X ndamuzi muri kahise kera oya ndaze muri kahise 1X uramuzi n'uwo bitwa Eddie Kamso nabo hamwe na Kimere hakaba cabaho Trace B. Trace B nawe mbona neza, ariko abo batatu abo nibonzi gituma ndabamenya niko wavuze ati gito ni kubera iki abo bose abo batatu ari buzi muri uyo muyoro mpeje kuvuga. Aho kera mwarakoranye baritangira ibikorwa byabo bakamenyekanisha bakabitwara. Nanje nivyo nkuze kubabwira ifa yuko ibikorwa
tuvyitangira kuko na Yesu yaratwitangiye. wowe ukaba witwa ngo uri umuririmbyi indirimbo za iradiyo cyitwa iradiyo niyo ituma umuririmbyi aba ujya muzi ari gihanga muri kino gihe niyo yatumye amenyekana gushika kuri ino saha si YouTube yatumye amenyekana ni so je gusa sinovuga vyinshi ndibuka ari jambo mvuye n'ikinga mu Rumonge nje twarayaze naje ndagukwirikirana urambwira tumvuye ndakubwiza ukuri mugabo sinobivugira ngaha ati jari umuririmbyi akomeye iyi ndirimbo nije nayanditse je ndavyivuga ko banyibwiriye oya ico no kubwira cyo womenya nabandi bomenya hajya abantu ku isi hari habibuka n'abatibuka mu bantu batibuka namwe bwo baririmbye murimo mugabo je urumva sindibagira kandi navuze muri rusango ntongo mburana kandi najuranya ndikira indirimbo ndabizi urabizi nukuntu manda kwandikira indirimbo bagurure shaka y'urukundo ntumbaze nuko rero karagaciyemwo urumva rero ibikorwa aha twari duhagaze kubitwa ngo nabaririmbyi aho usanga bashinga indirimbo zabo ku mbuga ngo bashikanye icyo no babwira bomenya kandi babwirane nta uzomenyekana nta uramenyekana ngo nuko yashize indirimbo ziwe ku rubuga oya icambera amaza kuzibaha kuko nk'ubu ushoboye guha umuntu link ntayijeko none si wowe mbega abantu dukoresha imbuga hano mu Burundi tungana gute abantu bakurikirana insamirizi nibo benshi kubakurikirana imbuga warubizi urumva surtout generation y'iki gihe niyo ikunda imbuga amashowbiz adafadika na generation ya kino gihe ikurikirana imbuga ni bake pare raporo yabumviriza radio ngubu urabona turi kumwe ngaha turi muri kino kiyago abari kwatwumviriza ku nsamirizi ndundi culture n'umuyoro abadukurikirana ku Ndundi TV ni bake pare raporo abadukurikirana ku nsamirizi nuko jewe ndazi mutama reka inyuma y'ikiganiro ndafise abaririmbyi je no guha wotakinga ko bo mu Ruziba turafise obita Proskey abo kuri 1x turafise Olavesta turafise Richman turafise 13B kuko abo bose turafise na Formidable urumva ni beshi wa Formidable wewe wa Mjini mani we number 1 ni wenzi kuko ni majambere arabizi n'indirimbo ziwe waraziplayinga turaziplayinga hano usanga bimeze neza usanga ari indirimbo uriko arayumviriza iri mu kintu gishobora na izindi bantu nge bamburane baba bitonda mu kwandika karagaciyemo reka rero tugera dusa n'abarangiza ikiyago abari kwatwumviriza kuri iyo munsi mukuru wa anniversaire wa uri kurategura aho watumiye barige n'abari batandukanye wo babwira iki je no babwira yuko bohashika ni mu Ruziba muri Nyabugete aho bitwa kuri Elisha bohashika kuko je no babwira ati bizoba bimeze mugabo abanzi barazi yuko je simvuga amajambo je nta majambo muze niko kwenye kazi navuye kure nimehaso mvuye kure Nyamata umuzukuru wa Nyamata nzomanze ndabaho ntume mvugute wewe uri Nyamate Nyamate wande wandi kuriyo ndi kuriyo wande wa Nyamate wa wari bwobure wande oya kandi twe mu muryango wacu dufise amazina y'abavyeyi yagoye kuko burya haro nirindi zina nitwa ryanyokuru avyara mama nitwa naryo nyene bararimpaye bitwa ndabahagamye kubera mu muryango hari ukuntu menga ndabahagamye none wewe wivuga nyoko wawe canke wivuga so wawe oya je natoranye byose kubera ndimwo amaraso abiri kubera je nabayeho kubera abavyeyi babiri baryohewe ca ndabaho Nyamate disigura iki deja ndumva ko ari izina ry'uruharo Nyamate ni izina ry'uruharo sinzi ko gerekana umugabo cyangwa ko gerekana umugore gerekana umugabo kandi mu bitabo nasomye hari umwami yitwa Nyamate ivyo mu muryango wacu kandi n'ikindi nibagiye abagize umuryango abanyagisaka kuko je nsanzwe ndi umunyagisaka umunyagisaka mu mateka y'abanyagisaka ayo mazina niho yasanga muri kahise bari bafise ijambo rikomeye nje ndavyibuka bari bafise ijambo rikomeye Nyamata yari umuntu akomeye cyane muri kahise gezaho ndi umunyagisaka na groupe abanyagisaka izobihari hazoca wambaye bazoza
rero no gusaba Imana abakristo tubaranye dusenga kugira ngo tuzoshike kuri iyo munsi. nukuri Imana izohadushikana iturinde amasanganya n'ingwara tutiteze kandi duhe n'amafaranga kuko no munsi yuko abakunzi namwe muzonyereka ko mu nkunda. Nyamatereka ngushimire kuri kano kanya tumaranye mbaye nka wundi ngukurye no kuraza. Murakoze cyane Imana ibahezagire. Hanyuma ubutaha tuzosura tugutume kutubwira aho uzobugejeje ibikorwa. Sawa sawa mutama wanje. Hanyuma ab'Indundi TV babe barategura vya biganiro abakurikirana Indundi TV bazobona ukuntu uzotambisha za nkofero 10 ukuntu uzotambisha nzozana na wa mubindi uri kwaka kumuriro. Ego. Ukuntu uzotambisha yanda yawe. Ego. Ariko hari wambwiye ngo iwanyu mu muryango wanyu ngo barabandwa nivyo. Mico ya kera no Burundi bwose bwarabandwa ntuzi yuko none ni jewe baca bavuga vy'umuryango. Karagaciyemo. Ego. Reka rero ngushimire nongere nshimire bariko badutega abiri Imana bandanye guhezagira. Murakoze cyane.